to take to airport. My dear, try to circumstance your brain. Sometimes when I'm talking about to siri mkenivi. Huh? No, this is rinoji narababwiye hariho abantu ngaha mudafise uburenganzira bwo kubatuka. Umuntu ngafise uburenganzira narababwiye ati hariho abantu ngaha, hariho Kiriku, hariho Rinoji, hariho Dramati. Abo bantu nta muntu afise uburenganzira na Joel Houston. Nta muntu afise uburenganzira bwo kubatuka. Abandi nabo nabone novuga ni Runtown DJs kuko bajya tubanye neza kuva kera. Abandi ni Urunani Club Football. Pardon, basketball. Nushobora kubatuka atari jewe jenyene wo kubatuka. C'est moi qui a le droit yo kubatuka. C'est moi qui a le droit de les insulter, s'il vous plaît. Nta undi muntu afise droit yo kubatuka bano bahungu. Kuko si tu les attaques, uba ufashe jewe. Kabosi mwana mutuka. Kabosi mwana mutuka ambia ati wagize amakosa. Kabosi mwana ndamutuka. Na CNDD-FDD na president na mama Burundi na jewe cyangwa umugabo wanje nuko mutamuzi muzogenda gutuka ibihuhusi mutazi. Sasa kakaangu, no, not kakaangu. Sasa umungu wanje byukuri. Kubera ki jewe utanerefonye umbwira ati mugabo yambwiye ati nari nihuta cyane ndabona ko hari ibintu ngiye gusiga ntateguye cyandaruhitana aho ndarubonye. Sasa Rinoji Moni ya frere wewe umugabo wawe umusheri wawe umureka gute agende atwaye ishashe nk'iyi muri Europe? Mutubwiye yuko yarose kuba brand ambassador w'izo sashe shangazi agiye no kuzamamaza. Ahubwo Rinoji uzutwereke uyikoreye no kuri stage uyifise, kuko tuzotahura yuko wahawe amafaranga yo kwamamaza izo shangazi. Ariko gute abakobwa b'abarundikazi ushobora kwemera umukope wawe umusheri wawe mujyamana mushobora kumarana ukwezi muri kumwe mu nzu mwamburana mu gatondo saa sita ku mugoroba mu gatondo icayi saa sita kujya déjeuner mwijoro kugira dîner dessert entre ivyo byose kandi ugacumwemerera agacegenda twaye izi sashe. Come on guy, why abarundi kazi tudafise care ku bagabo byukuri? Ariko je uri mugabo wanje gakwemerera ko uja kuri aeroport nugo runtu gwa John gwa John ugo rusa gucyo yafuma safata red color irimo ka vert cyarimo ka blanc hariho twiza. No, shangazi ni nziza mugabo nta muntu bajya abasare bo muri Tanzania ko tubakurikirana. Abasare muri Tanzania tubakurikirana. Hari umusare muri Tanzania uzoza kumubona afise urushangazi ngo yuri indege. Ariko uzobona bariko baratwereka inzu bariko barazikora bariko barapanga ibintu babika impunzu ubushangazi. Kandi iyo look bagushiriye ko ntabwo ikubereye, irakubiye cyane. Ubundi uzozino ushire mu isiraje. Sometimes mu musirimuke ibintu byo kwama muri ko muratuzanira ibintu nk'ibyintuze je sinzi muze ko mutuzanira ibintu nk'ivyo mwebwe ni musirimuka basara bo mu Burundi musirimuke mara wo ugende kuri aeroport ufise urunuze ngo tuvugisha ukuri
tuvugisha ukuri ndabira rinoji narakubitse kano gafoto narakabitse rihaba rinoji shira ko amafime twese turambara amafime nkajewe ndazi yuko iyi sura yanje umenga ni capati cha mama nitiriye cyo mu gatondo sishobora kuva ngaho ngende gucyo onana nashizemwe amafime sishobora kuko jewe ndizi yuko amaso yanje ndafise utu allergie nga tw'amasinizite rero akumura ndaba mu maso kandi jewe ranje mfise isoni yo kurabana n'abana nshirako amafime nibambone basi wewe ubona aya maso yawe ubona ko yaravyivye warahehe wewe rinoji warahehe raba amaso yawe aravyivye guys try to zoom no musifise umwanya wo kuramutsa abantu try to zoom guys, try to zoom muraba amaso ya rinoji si maribu mwebwe mugoma muyishinga maribu ni kwa kakangu jewe kangaye maribu jewe kangaye muga mwe mwamaza maribu murakesha ni muryama raba amaso yawe ingera ngana uca ugenda ngaho nguragiye try to zoom my dear try to zoom ni murabe ayo maso hafu ninde yakubeshe ngiyo ntukirakubere my dear niyo wava hiyo Europe uzoze ushikire muri saro bagushire misiraje ugarukane look ya kera kandi try to put glasses tuze wa ugenda nasoni nasoni ivyo birabaho tugende kurinde tuje kurinde ibibaho amashangazi Europe hawa wawa ukaba warafashe nka za SN ukaba wafashe Breezers Airlines nyamba ni ariko bavyita navyo nzi nitwize hamwe usanga bari kuronka umuzungu agukunda ugasanga akubonye kuri aeroport yaje gutegera umuntu anagusabe n'inimero akaca kubona waje uvundurutse ufise urushashe rwa shangazi ngugo uraruzanye neza no guys try to circumcise your brain sirimuka mwabwe musirimuka Niki Kristo wa muntu tubenga muri live nta kikitumo mwe yavuga ngo natinya turamuvuga tuvugende reka nicagurire mwe murandusha reka tuje kuri Amipro uyu ni Amipro musome uyu ni Amipro ariko arasaba Amipro yariko arasaba ikigongwe ujya mugore bavyaranye kandi burya ndi mu gutaha ejo ni samedi nzindukira ngaho ku kazi mu gutaha usawa Dubai ni musome ndiho ndababwira musome kugira mbandanye musoma murabe nani mwosha guhagarika komantere namwe bushino bwabi wanyu mureke abantu bisomere bakeneye gusoma yamba wowe utize uri ngaha kuri ekran gusa ugira umvirize ijwi rya Nerinate ni woreka abantu bakisomera bagiriwe Imana bariga se kwa sa
ntabibona. Ndabikuye. Okay, bimeze gutya. Bite sava. Uri mu biki kandi yabivuze mu ijoro tubwere yaborewe yabivuze ku murango. Uri mu biki uracanshavuriye canke nurashaka ko dusubirana? Uyu ni Amipro. Twese dufise amakosa menshi ariko aho bigeze tubirengere turere umwana wacu turi hamwe tumuhe, uriko uravyumva, tumuhe urukundo akwiye. Please ndagusavye sheri kandi nciye bugufi mwiza, please mama God, kandi ntugarukane ivyaheze, reka twubake urukundo rwacu please, nciye bugufi. Mushaka nsubiremo? Iradiyo nayitwaye, telefone nayitanze. Yo, mwabitahuye, nsubire kandi nsome. Bite sava. Uri mu biki uracanshavuriye? Umukobwa ntaramwishura, yanditse amamesaje 10. Uri mu biki uracanshavuriye canke nurashaka ko dusubirana? Twese dufise amakosa menshi ariko aho bigeze tubirengere turere umwana wacu turi hamwe tumuhe urukundo akwiye. Please ndagusavye sheri kandi ciye bugufi mwiza. No, hinge gato ya hinge. Hinge gato. Hinge ino message iraryoshe cyane. Tubisome nk'abantu bari mu rukundo, nk'abantu bari emotionnel, nk'abantu dukunda urusaku. Tubisome nk'abasesanguzi. Amipro inyuma y'imyaka ya baba 9, 8 y'abatari 10 aragarutse kwa Shugwe kumusaba ikigongwe. Ni Amipro yababaje Shugwe cyane, sivyo? Amipro yarabaje Shugwe ku buryo Shugwe adashora. Shugwe yiraranye umwana wiwe wenyene. Shugwe akeneye ikintu Amipro akicisha kwa mutoya wiwe w'umujuwe. Ivyo sindabigaruka koko ni birateye isoni. Ni Amipro ari maraya ya mbere dufise muri entertainment after Alvin Smith hacha hagaruka Amipro. So guys, ni Amipro yadutse yandika guca. Bite yibonye ko ari mu diaspora ari muri Belgique, yabonye yuko yashitseyo yaraboyikose, aragenda Belgique, arasaba ubuhungiro. Je ndabizi nabivuze kuva kera ariko narase kumumenera ibanga atarashikayo. Hama ni Amipro yamaze kwibona ubu rero ashaka gusubirana na nyina w'umwana, kandi si bibi, ni vyiza kugira barera umwana hamazoze mu Burundi asaba irembo. Aha ndamusese agafu shatse kugira ujya mu kwino we wa muhebe abone ko Amipro ari umuhimbiri exposa 1000. Hama Amipro araje. Bite sava niyishuwe aciyaza. Uri mu biki? Yo, uracanshavuriye canke nurashaka ko dusubirana? Muriko muranyumva ingene ndiko ndagenda. Twese dufise amakosa menshi ariko aho bigeze turi birengere turera umwana, turera umwana wacu turi hamwe tumuhe urukundo akwiye. Please ndagusavye sheri kandi nciye bugufi. Please mama Gorde, mama Gorde. Kandi ntugaruka n'ivyaheze mama Gorde, reka twubake urukundo rwacu please, nciye bugufi. Mama Gorde ntugaruka n'ivyakahise vyaheze mama Gorde, nciye bugufi mbabarira.
Magorde ndaciye bugufi mbabarira Magorde sheri wanje ndagusavye sheri wanje kandi ciye bugufi mwiza please Magorde kandi ntugaruka rivyeze ndaciye bugufi mbabarira Magorde mbabarira Magorde ndaciye bugufi ntugaruka rivyeze Basta tukare live duta. Yo, that's crazy, Gigi. Tugende. Bashagira inzimye live ngende live. Ngo ni igikigo kitwemeza ngo ko ari Ami Pro, ngo ni igiki kitwemeza ko ari Ami Pro. Wewe urazi Magorde iryari ryo wewe kugiye kuri Instagram wowe abawe Ami Pro urazoba bavyaranye ngene yitwa numva yapite reka narize basha Magorde ndagusavye ntushaka kumubona Shugwe Shugwe gufitiye amaguru Shugwe ni baby murabibonye rero sawa turabivuye ko ivya Ami Pro ariko nasaba imbabazi hinge rero aho rero Ami Pro atishuriwe Ami Pro aciyafatwa yarungikiye amashugwe wa mukwine wiwe Happy Valentine's Days to me love and I love you too. Ayo ni Ami Pro yariko arasaba ikigongwe Magorde basubize hamwe arira ubu Ami Pro wamusinyene yari yagiriye ishugwe umukobwa yavuye n'abasohokana yitwa Queen. Muri bukaho ndi natanga ko inkuru bagwaniye na Satbi muri Maribu bakagwana Ami Pro akaza ku telefone ama 5 biki ngo overere Ami Pro nguyu ariko asaba ikigongwe Shugwe aciyaza kwa Queen aramurugikiye ishugwe. C'était le même jour à 14 février. Aramurugikiye ishugwe avuze ati ngo Happy Valentine's Day to me love and I love you too. Ami Pro yandikishije akaki ndabasazire yari yugururire dasabye Romonde vraiment Romonde n'est pas rakwire mugari ura murabe yashaje kwakwira ngira ngo joyeux Saint-Valentin ma vie je ne suis pas parfait mais une chose est sûre je sais quoi je suis fou de toi tu m'auras meilleur et franchement je ne crois bien c'est que sindabona puis imaginer nos jours quoi sans toi. OK, je t'aime fort. Umukobwa muzima acha araposta kuri snap yiwarandika ati the MC ni Ami Pro, thank you husband.